byari ibintu bibiri mugabo vyose byari bifatiye ku mbono kazoza. Byari bifatiye ku mbono kazoza kuko murabona iki gitabo c'imbono kazoza ni igitabo gihambaye cyane mu buzima bw'igihugu, niho imigambi n'imigabo y'igihugu ivomwa, kandi iyo twarayigizemo uruhara twese kuva bikitangurwa mpaka igitabo kiboneke. Ubu rero kiriho kirashirwa mu ngiro, umwe wese agerageza gushira akabuye kiwe kugira ngo iyo nzu twese turimo tuyubake. Rero urugendo twagize ngaha ubwa mbere kwari kugira ngo dushikirize igitabo canditswe n'abantu bashika kuri 5, mugabo bamwe ntibari ngaha. Murabizi neza yuko igitabo kuva mu ntango yacu mpaka kivuga kubijanye n'imbono kazoza. Rero kwari kugira ngo tukimushikirize ku mugaragaro, kuko murazi yuko ari we ahagarariye ishigwa mu ry'ibikorwa vya leta. Mugabo kandi nkuko ndabibabwiye mumvise ko twamaze umwanya munini, ntimwave mumva mbaza ngo twavuze yuko twamuvise ko twamaze amasaha 2 arenga. Twavuze byinshi cyane kubijanye n'ukungene imbono kazoza yoshigwa mu ngiro. Byinshi mwashaka biri mu gitabo, mugabo kandi hariho n'ibindi bitwa ko bisanzwe, cyane cyane ikintu nugaruka ko n'ikintu bita changement de mentalité, guhinduka kw'abantu, kuko mu gitabo twarashizemo abantu mw'ibihugu bitari bike byashoboye gushika ku iterambere. Birafise rero ibintu bakoze mu kintu ca mbere, n'ingene abantu babaho, ingene bigenza, baba abantu bato, no kuvuga abantu batwebwe, abantu bato. Hakaba rero n'abantu bitwa ko bari imbere y'abandi ndongozi, bamwe bose mu gikorwa bajejwe bakagira ico bita guhinduka mu bikorwa. Dufate ibi bintu byo gucegwa, ibi bintu by'uko usanga umuntu umushinze igikorwa ukabona mu by'ukuri igikorwa gikora bigura intege. Hariho ibintu rero byinshi cyane bigomba gukorwa kugira ngo imbona kazoza izoshoboke. Ibyo rero nta umwe wese afise uruhara rwiwe, umwene gihugu, umwebwe abamenyesha makuru, aba bene gihugu muri rusangi, n'abatwara hejuru. Umwe wese agomba gukora ikintu kimuranga kugira ngo iyo mbona kazoza ishoboke. Mugabo kandi tugahera ku bintu bito. Rero ico kintu ca changement de mentalité kiri mu bintu bifise ikibanza kidasanzwe mu bintu. Naha rero navuga nti twebwe byaduhimbaye cyane kubona twashoboye kubiganira tukabivugana ko ego nivyo hari byo busanga tudashobora guhuriza ko, kuko niko bimeze, niko society imeze. Mugabo ikiba gihambaye nuko abantu bariko baraganira. Ico nico kintu kiba gikomeye, ko abantu baganira kugira ngo bashobore kugira aho bahuriza. Noneho bavuga ngo le choc des idées jaillit la lumière. Nico gituma iyi ngenda ari nziza cyane. Twibaza yuko ibintu bishobora kuza biragira aho bihera naho bihereza. Uno munsi nkuko mubivuze twakiriwe na nyakubahwa umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Mu bisanzwe cari kituzanye, twari tuje nka bamwe mu banditsi bagize ico bamara muri iki gitabo giheruka gusohoka, gifise titre Une nation en marche. Twari tuje rero no munsi kumuha ico umuntu yokwita exemplaire y'ico gitabo, kugira ngo ashobore kugisoma, wanashaka aronke n'ico umuntu yokwita ubufasha mu nzenye conseil, sino bivuga nkuko bijanye no gushira mu ngiro imbono kazoza y'u Burundi nk'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Kubera muri kijya gitabo turagerageza kwerekana
ibishobora gukorwa kugira ngo Uburundi bushobore gushika kuri irya mbona. Yego mu bisanzwe n'ivyo twari tuje gukora, hanyuma twaba twaganiriye no ku bindi bibazo bitandukanye vyerekeye ubuzima bw'igihugu.